Igihugu cy'u Burundi kirafise ubutunzi kama bushobora gutuma igihugu gitera imbere. Muri ubwo butunzi harimo ibibanza bikwega ba mukerarugendo yaba abo mu Burundi, mu karere, Afrika no musi yose. Nko mu buraruko bw'igihugu mu gace ka Kirundo, intara ya Butanyerera, komine Kirundo, hari ibiyaga 8 bikwega ingenzi nyinshi. Muri ivyo harimo ikiyaga ca Rwihinda, ikiyaga c'Inyoni, Lake Ozwazo mu Kinyamazuru. Hakaba harimo inyoni nyinshi ziva ku mugabane wa Buraya no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Harimo kandi n'amashamba izo nyoni zarikamo, hakaba n'ishamba kingiwe ya Murehe. Nkuko umukuru w'igihugu ciza cacu cy'u Burundi nyandicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yama yabivuze ko umukerarugendo ari kimwe mu bisata bikomeye igihugu ciza cy'u Burundi gifise, bizotuma dushika kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Hamwe n'ivyo umwe mu gwaruka asanzwe arangurira imigambi yiwe mu ntara ya Butanyerera muri komine Kirundo ari we Rukundo Keve. Ako kamukase Barundi yakumvise bugica acahitamo gutegura ikibanza kidasanzwe yise Love Beach kiri ku nkengera z'ico kiyaga c'Inyoni mu ntumbero yo kugira abamukerarugendo baje kuraba ico kiyaga c'Inyoni ziba mu zinga canke ire mu rurimi rw'ikinyamazuru. Akaba ari naho izo nyoni zisanzwe ziba mu gihe ziba zivuye mu mihingo itandukanye, tutibagiye umugabane wa Buraya. Akaba ari gutegura ico kibanza mu ntumbero yo kugira ngo abamukerarugendo baje muri ico kibanza baronke aho bafungura canke ico banywa. Hakaba hari n'umugambi wo kubaka ihoteli kugira ngo aba bavuye mu mihingo ya kure bashe kuronka aho baruhukira canke bashaka kuronka uburaro. Reka tuganire na Rukundo Keve atuyagire ukareka ategura ico kibanza. Je nitwa Rukundo Keve, ndi mujene entrepreneur komine ya Kirundo, ntara ya Butanyerera. Igihugu cy'u Burundi kirafise ubutunzi kama bushobora gutuma igihugu gitera imbere. Muri ubwo butunzi harimo ibibanza bikwega ba mukerarugendo yaba abo mu Burundi, mu karere, Afrika no musi yose. Nko mu buraruko bw'igihugu mu gace ka Kirundo, intara ya Butanyerera, komine Kirundo, hari ibiyaga 8 bikwega ingenzi nyinshi. Muri ivyo harimo ikiyaga ca Rwihinda, ikiyaga c'Inyoni, Lake Ozwazo mu Kinyamazuru. Hakaba harimo inyoni nyinshi ziva ku mugabane wa Buraya no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Harimo kandi n'amashamba izo nyoni zarikamo, hakaba n'ishamba kingiwe ya Murehe. Nkuko umukuru w'igihugu ciza cacu cy'u Burundi nyandicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yama yabivuze ko umukerarugendo ari kimwe mu bisata bikomeye igihugu ciza cy'u Burundi gifise, bizotuma dushika kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Hamwe n'ivyo umwe mu gwaruka asanzwe arangurira imigambi yiwe mu ntara ya Butanyerera muri komine Kirundo ari we Rukundo Keve. Ako kamukase Barundi yakumvise bugica acahitamo gutegura ikibanza kidasanzwe yise Love Beach kiri ku nkengera z'ico kiyaga c'Inyoni mu ntumbero yo kugira abamukerarugendo baje kuraba ico kiyaga c'Inyoni ziba mu zinga canke ire mu rurimi rw'ikinyamazuru. Akaba ari naho izo nyoni zisanzwe ziba mu gihe ziba zivuye mu mihingo itandukanye, tutibagiye umugabane wa Buraya. Akaba ari gutegura ico kibanza mu ntumbero yo kugira ngo abamukerarugendo baje muri ico kibanza baronke aho bafungura canke ico banywa. Hakaba hari n'umugambi wo kubaka ihoteli kugira ngo aba bavuye mu mihingo ya kure bashe kuronka aho baruhukira canke bashaka kuronka uburaro. Reka tuganire na Rukundo Keve atuyagire ukareka ategura ico kibanza. Je nitwa Rukundo Keve, ndi mujene entrepreneur komine ya Kirundo, ntara ya Butanyerera. Aha kuri Rwihinda, Lake Ozwazo turafitiye umugambi twarateguye ni site touristique twayise Love Beach iri mu ntara ya Butanyerera muri komine ya Kirundo. Kubera ibi biyaga byo mu ntara ya Kirundo nyene icubahiro yaraduhimirije ko twobitegura tukaba ingenzi zikaza ziratemberera ino cyane kugira ngo zigire icyo zisigiye ikomine. Natwebwe nyene twabiteguye mu kugira tugwiza akazi ko guhabajene. Ihangiro dufise nizo kubaka ipayote 20. Murabona ngaha turiko turabetona ibiti
twaramaze kubetona ibiti ngaha turiko turategura ngaha kuhashiramo laterite kugira ngo twongereze umucanga ube mwinshi sanzwe ari byo ivy'imisenyi sanzwe bifise amasite n'ivyo kubaka sanzwe ndabirimo antuka ipayote zoba zikeya ni payote 200 iko ndiyumvira no kuja gusaba kongera gusaba muri ministere ya environnement ko boduhurusha tugashiramo sare kuko ruguru twarubatse etage n'akabare muga dushaka sare n'amashambire ashikira 15 birahari cyane ivy'inyobwa vyose birahari vya Braludi bihari vyose ivyo hanze vyose birahari no gufungura inkoko amasamake vyose birahari bimeze neza cyane nifuza ko isite mw'intara ya Butanyerera yobi ya mbere kuko tugira n'umugisha nyene cyubahiro yarazanye ikigo gifasha abajene payeje mu vy'ifinansa navyo harimo ibintu vya tourisme tiko turategura umugambi yaho twokwegera payeje idugurane kuko amahera yo tugurana yose turashaka kuyishura nico nikibazo kuko murabona ko hari ubwato ari kayike bwa kera ko turadodora mw'ivyo muri plan d'affaires tiko turategura tugira dushikirize payeje navyo harimo ubwato buri Rix amavedete ubwato bwoshaka gutwara abantu 225 turamaze no kuja ku masite turaba ibiciro vy'ubwo bwato hamwe payeje dufata mu mugongo kirimo nico kintu oya hajya hagati bubatse yo Mirador ni OBP niyo yubatse yo Mirador yo kugira ngo ingenzi zije zishobore kudugayo zirabe ibikoko biriyo hariya izo nyoni nyene zivi Buraya ziba ziri hariya ico no himiriza abarundi n'abanyamahanga benshi baraza barahafungurira nibamenyesha ko aha twahuguriye le 1er juillet murabona ni chantier ntituraheza haracakenewe ibikorwa vyinshi twabamenyesha nk'abari baraje inyuma ya muri juillet ko bahaje ari shamba nta kintu cari gihari ngaha baraza batembera n'amazi yo kunywa nta yarahari je nariko ndubaka iyo nzu ya OBP ca ndavuga ati twaditu ko narose marché y'ibi bintu reka ndondere iparcelle ngaha ndavyubaka kuburyo ingezi zije zironke ico zifungura zironke naho bagura amazi biente mu misi antukarane prochaine amashambra azoba yarabonetse tuko turabumba amatafari yo kubaka ivyuma ni Mirador ningazi dugirako abantu badugamwe kugira barabe inyoni barabe kajya kayire ubwo bwato buragenda winje n'umusozi uri hari indani si bishanga n'umusozi asirasi burayifise barafise asirasi narasavye na DG abajejwe ivy'amazi ndamubaza ko muri hari ubwato bumwe leta ikaba yarampaye ngaha yamaye contrat 25 ndashobora nanje kugura ubwato baranyemereye ndashaka kuzana na 5 kire kubushikana hama tuje hamwe tuvugane itaraboneka turafise groupe nitrogene ngaha groupe nitrogene ngaha Parispaye anatanda yuko amatara yoza mu mamira harimo insinga ese groupe nitrogene ngaha nini abantu baje kugira inama canke ibiki imanza zitandukanye barashaka kuronka ibibasohorera bafise groupe nitrogene ngaha ibintu ushobora kuzimya umuriro waduka tufise amabafe ngaha ya sonorisation turafise amamixeri ngaha amamixeri ngaha donc ibintu by'umuziki byose birahari turafise na installation solaire ku buryo amazutu yabuze bibihe igitoro tutariko turaronka igitoro neza mugabo Imana izodufasha kizoboneka cyo twitiza plaque solaire mu mbonoka zoza rero dufise projet kubaka salle de réception turafise parcelle dushaka kubaka mwesha chambre nka 20 iri en etage hotel no kurondera payeje tukayegera kugira ngo iduhe ubwato buri Rix na vedete kuko akabare twarakubatse ngakamwe akabona bar restaurant aho bicara harahari no kongereza amapayote n'umucanga ari ya hepfo hakaba ahantu hatunganije neza cyane twongera tukasaba na leta kubi mutumba nta mazi meza tugira amazi turayadeplasa n'imiduga ku birometero bitari bike tukaja kuvoma hari n'ikibazo c'amatara kana amatara nico kirumara turarima ibigori turabura ingene dusya ifu imyumbati imiceri ngaha kuri Nyavyamo dufite imiceri myinshi
donc uyu mutumba natwe turonkejwe amatara kuri uyu mutumba vyo bari ibintu biteye igomwe cyane.